online. Iyi ni inkuru y'urukundo kandi ibabaje cyane. Ntabwo imeze nk'izindi nkuru mwagiye mwumva canke mubona. Ishobora kuba ibabaje canke ishobora kuba iryoshe, ntavyo tuzi. Reka turabe. Habaye umukobwa yakunze umuhungu, ariko umuhungu ntiyigeze avyitaho na gato. Ntiyigeze avyitaho na gato. Nuko umukobwa ico gihe ahura n'uwo muhungu, aramubwira, hari ico nshaka kukubwira. Uwo yari umukobwa avuga. Umuhungu nawe nk'igiki gabasha, nk'igiki. Umukobwa nawe abona kumwishura, amubwira ati numva nagukunze, ndibaza ko nshobora kuba naguye mu rukundo rwawe. Nshobora kuba nagukunze. Umuhungu nawe aramwishura ati okay, ni vyiza, ngira nta kibazo. Umukobwa nawe aramwishura, sintahuye ariko aho ushatse kuvuga. Umuhungu nawe aramwishura, numva nanje ntagukunze nubwo biruko. Umukobwa nawe aramwishura, kubera iki? Kubera iki? Umuhungu nawe aramubwira, oya, sinshobora kukubwira impamvu no munsi. Sinzi nk'ikindi gihe. Ikindi gihe ndashaka kubikubwira nta ngorane, kanashobora bizaba bitwaye. Ariko kuva uwo munsi niho umukobwa yagumye abaza uwo muhungu ati, kubera iki? Buri mwanya uko bahuye amubaza kubera iki? Ntigeze ahagarika. Ariko n'ubundi umuhungu yagumye yanga kumubwira impamvu. Harahera iminsi n'iyindi, ibiki gutyo. N'ubundi akaca amwishura ati, rindira nzokubwira. Akaguma ari muri bya bindi arindira. Umukobwa nawe umunsi umwe aramubwira, oya, numva nifuza kumenya impamvu, ndakwinginze umbwire igituma utankunda. Igituma conyene nico nkeneye. Umuhungu nawe aramubwira, mu vy'ukuri wumva wifuza kumenya impamvu ntagukunda? Wumva nyine ubishaka nyine kubimenya, ushaka kumenya impamvu wewe? Umukobwa nawe aramwishura, yego cane, yego cane. Umuhungu nawe aramubwira, byose bituma n'ukuntu usa, ukuntu usa. Umukobwa nawe aramubaza, nsa gute? Nsa gute? Umuhungu nawe aramubwira, uri mubi kandi cane gose. Mbe vyokunda gute bishitse nka gusohokana wanogucisha hehe? Nubwo bubi bwawe nogucisha hehe? Uri mubi cane ku buryo numva vyonantera n'ubwoba bwo kwitwa ko jewe na wewe. Jewe nawe twaba dukundana, twaba dusohokana, turi mu rukundo. Oya n'ukuri jewe ntivyokunda ko dukundana. Ntivyokunda, usa nabi, bimwe birenze. Oya nawe vyiyumvire ko nawe wishire mu gishingo canje, hanyuma uca ubona noca hehe? Vyogenda gute? Umukobwa nawe n'amarira menshi mu maso, mugabo umuhungu nawe aramwishura, oya numa, ntiwirirwe uransigurira ibintu vyinshi, ntiwirirwe urandenza urwamo mbwira izindi nsiguro ntanazi, kandi ntuzosubire kungora ubugira kandi. Uwo muhungu yariko ariyamamura uwo mukobwa, maze uwo muhungu ava imbere y'umukobwa asiga ariko ararira. Amusiga mu gahinda nyene,
amusiga asa n'uwacitse intege, amusiga nyine nawe ngira biragoye. Bukeye bwaho telefone irasona. Mbe telefone yari isonye yari yande? Yari telefone ya mama w'umukobwa ariko telefone umukobwa alo, mama w'umukobwa utahe hakiri kare kuko uno munsi nza gutaha nteba kubw'impamvu z'akazi. Mama wewe ngiye yatashe birateba, ndashobora gushika mu masaha ya 6 z'ijoro kuko urabona buno buzima buragoye. Umukobwa nawe arishura mama wewe, sawa mama, reka naho ubu nyene. Mama w'umukobwa aramubwira okay bye. Umukobwa, mama ndagukunda. Mama we aramusha okay ya nta kibazo. Umukobwa nawe ataranaheza no kuvuga, akivuga kubera mama we aca barakuvye telefone. Umukobwa abandanya ataha muhira, maze ashikira muri dushe, araheza abanza kwiraba mu kiyo cari kiri ngaho nyine mu bwogero. Yariravye ngira bisanzwe, atangura kwivuganya wenyine atanumwe bari kumwe, yivuganya wenyine. Umukobwa aribaza ati ego nukuri ntabwo ndi mwiza, najewe ndayibona. Akiriko arivugana haheze iminota mikenya, mama wewe aca arashika kuko ntiyabaye agitaha ateba nk'uko yari yabibwiye umukobwa wiwe. Mama wewe acinjira aramubaza ati mwana wanje namaze gushika. Umukobwa wiwe nawe aramwishura mama nanje ndi muri dushe ndiko ndiyoga. Mama we aramubwira ati nta kibazo sha mwana wanje. Ariko nubwo umukobwa yari muri dushe hari cari giteye amakenga. Haheze isaha irenga, papa w'umukobwa aca dodora ku muryango wa dushe. Uwo mukobwa yarari mwumva isaha yose yari ndende, umukobwa akiri muri dushe. Papa we akiriko aradodora abona amaraso menshi cane aca munsi y'umuryango wa dushe. Bino bintu biteye ubwoba ariko ku mutima wa papa wiwe. Amazi yose yari yamaze guhinduka amaraso. Kumbe yari wa mukobwa wabo yikataguye n'inzembe umubiri wose. Papa wewe asimbira kuri telefone maze atelefona ubufasha bwa ambulance hamwe n'igipolisi. Ariko mama wiwe bimwanka mu nda, aguma arira kandi cane, vyari bibabaje. Mama we yunamuye amaso abona ku kiyo co muri dushe handitsweho ivyandiko. Vyari bivuga biti, hari handitsweho amajambo yandikishijwe n'amaraso ya wa mukobwa wabo. Nayo yavuga ati ubu ndibaza ko ndi mwiza cane kurusha ubwa mbere. Ndibaza ko ubu dushobora gusohokana ata kibazo biguteye. Ubu urankunda? Mama we bimwanka mu nda, araturikisha ararira kandi cane. Umukobwa bamushikanye kwa muganga yahise acikana kubera amaraso yari yavuye yari menshi. Ariko umuhungu nawe nyine yumvise iyo nkuru mu nyuma arabara cane, bimutera agahinda cane. Ariko n'ubundi ntaco yari gukora kuko ntiyari no kumusaba imbabazi kuko yari yamaze gupfa. Urukundo rero ni akagwa kakuki.